Hello les amis, mugire umunsi wa gatatu mwiza ntibihe vyiza bivanye naho muherereye. Tumaze iminsi nk'itatu tutaboneka kubera ibintu vyawe vyifashe nabi ariko twagarutse gusa turababwira abamenyesha amakuru aba yasose mu menyesha amakuru bitandukanye hirya no hino ku isi cyane cyane mu mupira w'amaguru wo ku mugabane wa Buraya no muri Afrika muri rusangi, ariko no mu zindi domaine mushatse tuzojaye mu vy'ukuri nta kibazo. Reka amakuru yacu uyu munsi tuhere mu gihugu ca Tanzania kukimenyesha amakuru Mwana Sport cagarutse kuri Saido ntibazonkiza kina no kuri kino Yanga yatsinze mu Gwasingi n'ibitsinda 3 mu busa. Saido ntibazonkiza tsinda double ibitsindo bibiri wenyene, igitsindo ca mbere yatsinze ku minota 22 ikindi ku minota 66 kimenyesha amakuru kitubwira kiti huyo Saido ni bala bavuga ati Saido ntibazonkiza ni isra twiyeretse dukeza cyane. Saido ntibazonkiza yigenje neza cyane ku rukino rwe rwa mbere yarakinye mu mwambaro wa Young Africans naho kwa rwa gicuti nta nkeka yuko niza championnat zigenza neza. Ubona yuko Young Africans yakaze Cedric wo mu Burundi nyine hamwe na Saido ntibazonkiza muri rusange wandanya kwigenza neza no kuganza Tanzania. Ubona ko ku rutonde rwa championnat ribo ba mbere mu nkino bagenda barakina no gutsinda barokrisa abakinyi beza. Ewana uyu mwaka nuwa Young Africans ikimenyesha amakuru champion naho cyagarutse ku rukino rwa Young Africans hamwe na Saido ntibazonkiza muri rusange kitubwira kiti huyu Saido ni hatari apiga bao safi la kideo Yanga. Kimenyesha amakuru cyagaruze kuri Saido ntibazonkiza mu by'ukuri na Young Africans yabandanya gukora ibikora inka mu gihugu cya Tanzania. Ubona ko abafana babo bishimye mw'iyi minsi kuri champion nibo ba mbere. Inkino bakina no gutsinda derby bakinye na Simba yagombe mu minota ya nyuma bayipise. Ubona ko Yanga mu vy'ukuri uyu mwaka ari wa Yanga nkuko nabavyivugira ati umwaka n'uwacu igikombe ni kanshi n'ibindi bintu vyinshi kabisa birategerezwa kubitahana. Akaba rero Saido ntibazonkiza mu vy'ukuri na Cedric y'abarundi bonse babandanya kwigeza neza mu gihugu ca Tanzania. Ubona ko nyina ari ikintu ciza nuko igihugu cacu c'u Burundi babandanya gutera duteka mu makungu. Akaremenyesha amakuru muri Tanzania bitagarutse kugo kwizo nkino gusa rwa Young Africans. Imenyesha amakuru Times cyagarutse ku rukino rwa Sekafa bateze imyaka 7 rubera mu gihugu c'u Rwanda. Iyo kamera rabera mu gihugu c'u Rwanda aho ku rukino rutangura Tanzania yatsinze. Rero urukino rutangura kuri Tanzania yatsinze u Rwanda ibitsindo bishika kuri 3 muri kimwe mu vy'ukuri. Ubona ko Tanzania ibandanya kwigenza neza. Imenyesha amakuru cyane ndetse no ku mugabane wa Buraya kitubwira kiti Barcelona ishaka yuko Messi aguma muri ayigumamwo abanje kugabanya umushahara. Cagarutse no kuri Mozambique yatwaye igikombe cha Kosafa cyabatenze imyaka 20. Kosafa ni gikombe gihuza imigwi yo mu bumanuko bwa Afrika, akore Mozambique rero yagitwaye itsinze yatwaye ico gikombe. Mu vy'ukuri ubona yuko uyu mugwi wandanya kwigenza neza. Imenyesha amakuru muri Tanzania kavyagebereka kwizo nkuru uyu munsi mu gitondo. Mu gihugu c'Ubwongereza bagebereka ku nkino za Premier League kabisa zo muri midweek canke mu ndwi hagati. Akabare kabisa novuga yuko wari umunsi mu bikomeye. Akaba kimenyesha amakuru Times cyagarutse ku mugwi wa Chelsea watsinzwe n'umugwi wa Wolverhampton Wanderers ibisindo 2 muri kimwe. Harimo igisindo cyo ku munota wa nyuma 95 cyatsinzwe na Pedro Neto wa Wolves kabisa. Chelsea itsinda urukino rwa kabiri yikurikiranya. Akaba ari kimenyesha amakuru Daily Star cyagarutse naco ku ntsinzo ya Chelsea kinaro no kukunganya kwa Manchester City anganirije muhira n'umugwi wa West Brom uri mu myanya ya nyuma. Mu vy'ukuri avuga ati Premier League y'uyu mwaka ni kindi kintu. Ikimenyesha amakuru Daily Sport cyagarutse rero no kuri Jose Mourinho kitubwira kiti Jose Mourinho mu vy'ukuri ewana no muraperi kabisa wa Anfield. Akaba rero umugabo Jose Mourinho musa afitanye urukino na Liverpool. Anfield ruza guhuza Tottenham na Liverpool. Akaba ari mu kiganiro n'abamenyesha amakuru bamubwiye ati ni kihe kintu wovuga ku mvune za Liverpool. Jose Mourinho arabishura ati izihe mvune? Ati Liverpool nta mvune n'imwe ifise, Van Dijk niwe yavunitse gusa. Ati mu gihe cyo dufise imvune zitari nke mu bana batenze imyaka 16 mu batenze imyaka 19. Ati aho twebwe tukomerewe. Uyu mugabo Jose Mourinho mu vy'ukuri ubona yuko adasanzwe n'akana gato. Ewana ukuntu yigenza muri media n'amajambo avuga, ubona ko ari umugabo bwana yihariye. Akaba ari ikimenyetso cy'agaso kuko rukino nyine zo guhuza Liverpool
n'umugore wa Tottenham uyu munsi Anfield. Ikimenyesha makuru Daily Telegraph cyagarutse ku gutsindwa kwa Chelsea kitubwira kiti igitsindo cyane cyo ku minota wa nyuma nico gikuyeho Chelsea itsinze urukino rwa kabiri yikurikiranya nyuma yo gutsindwa na Everton muri weekend heze. Ikimenyesha makuru cyangwa no ku majambo ya Jose Mourinho yavuga ati izihe crise Liverpool ifise murimo muravuga izihe ko Van Dijk ariwe mukenyi wenyine yavunitse akwaye Mourinho yagiye arirengagiza abandi nkaba Jota n'abandi bakinyi batari bakari Liverpool bagiye baragira imvune bikaza kuyikora hikagenda yigenza nabi. Ikimenyesha makuru The Telegraph naho cyagarutse kandi kukunganya kwa Manchester City kitubwira kiti ebana Manchester bibandanya kwanka mu vy'ukuri kunganyiriza muri na West Bromwich ubona ko atari zita nziza kumugwa Manchester City watangwe do amahirwe yo gutwara Premier League ariko stile inkino zimaze kuba 13 imaze gukina 12 yoyo nta kintu kidasanzwe iratwereka isumbije yindi migwi ariko reka turindire ngira haracari kari akale mu Bwongereza ta nkuru reze sanzwe bagiye baragaruka ko ari izo nyene tuko tuzibabwiye akaba ariko Abwongereza bagiye baragaruka kwizo nkuru. Ngihugu cha Espagne kimenyesha makuru AS cyagarutse ku ntsinzi ya Real Madrid yatsinze umugwi wa Athletic Bilbao ibitsindo 3 muri kimwe harimo double ya Karim Benzema nyuma yo gufasha Madrid gutera double kuri Borussia Mönchengladbach. Akaba ari Benzema mu by'ukuri mu France bandanya kwigaragaza avuga ati ndacahari ntaho nagiye. Akaba ari Madrid mu by'ukuri bandanya kwegeranya intsinzi ngira kari intsinzi yabo ya kari nyuma yo gutsinda mugwa Sevilla bagatsinda Mönchengladbach bagatsinda Atletico Madrid bagatsindira na Atletico Bilbao. Mu vy'ukuri inkino libatize Real Madrid na Zinedine Zidane kugira bamwirukana no ko Real Madrid bananya kuzikuramo neza cyane. Kimenyesha kitubwira kiti Benzema ni wari umuyobozi kabare cyagarutse no ku rukino FC Barcelona yo kinana n'umugwi wa Real Sociedad umusaha zine z'ijoro kivuga kiti nakazi katoroshe kuri Barcelona igiye gukina n'umugwi wicaye mu kibanza ca mbere umugwi wa Real Sociedad. Kimenyesha makuru Marca naho cyagarutse ku ntsinzi ya Real Madrid kitubwira kiti Benzema mu vy'ukuri ewana ari hejuru akaba ari kimenyesha makuru ari ivyishimo bikomeye Madrid yayitanguye ku nkomundwi nkimwe n'igice zibiri Zinedine Zidane avuga ati mugabo ko bitanguye kugenda nabi bimeze gute na Real Madrid bayikekeranya mu vy'ukuri akaba ari umugwi we Madrid bandanya kwigaragaza wikwimbere Atletico Bilbao mu vy'ukuri ukibwa Alfredo Di Stefano wigeza neza cyane akwarama ari vyishimo bidasanzwe mu vy'ukuri kuba sole bare Madrid na Zinedine Zidane muri rusangi. Ikimenyesha makuru mu Deportivo cyagarutse ku rukino FC Barcelona ukina mu Real Sociedad uyu munsi saha zine z'ijoro kitubwira kiti ntimuhagarike canke ntimuhagarare. Akaba rero cyagarutse mu vy'ukuri ko rukino kubwira abakinyi ba FC Barcelona kibatera intege ati ntimuduteza abantu namwigenze neza namwe nkuko abakeba banyu baraye babikoze muri ko mwotarukana intsinzi y'uwo mugwi wa Real Sociedad watanguye higanwa wa muntu ukomeye watangiye higanwa ukomeye wigenza neza utsinda imigwi. Akaba rero uyu munsi uza guhura n'umugwi wa FC Barcelona tutabe yuko ushimangiza ivyo watanguye ukora. Ikimenyesha makuru Sport naho cyagarutse ku rukino FC Barcelona ukina n'umugwi wa Real Sociedad kitubwira kiti nimuze kureka La Liga cyangwa nimuze kuva muri source ya muri course ya La Liga. Waracyateye intege Barcelona kibwira kiti mugatsindwa urukino rw'uyu munsi course yarigiza kuri miragabanuka muza ko muravamo ubukebuke ariko kandi mukarutsinda muza ko bamwongeye kwinjiramo. Akaba ari kibabwira bati nimwiyaranje mutsinde urwo rukino. Akaba ari uyu munsi isaha rezine z'ijoro akaba ari Barcelona tuyirindire taye ko yigenza neza nyuma ya Real Madrid yarayi bikoze akazi karangije. Mugo gucutana kimenyesha makuru Tutto Sport cyagarutse kuri Paul Dybala umusore wa Juventus mu vy'ukuri hamwe no umusore wa Atalanta Papu Gomez bari muri conditions zitoroshe mu vy'ukuri mu mugwi yabo. Akaba rero mu vy'ukuri Dybala ibintu bimeze nk'ibiraho aho perezida wa Juventus yavuze ko ashaka kumuha iyindi contract ariko bikaba bitaraja mu buryo bwiza. Mwe Papu Gomez cyari yanditse kuri Instagram yibavuga yuko mu mpera z'isi zizova mu mugwi wa Atalanta nyuma yaho bashwaniye n'umumenyereza wayo ku rukino bari bakinye n'umugwi wa Ajax. Akaba ari ngo umumenyereza wa Atalanta yaramukubise
bageze muri half time mu gice ca mbere bajya muri vestiaire sinzi ukuntu yituye mu vy'ukuri amutera amashi umukinyi twamaze kudesida rero kuva mwo mugwi zirangiye kinye cyo Ultra Sport na no kuri Erling Haaland yahawe agashimwe reka Golden Boy yaragahawe mu ijoro cyake ku munsi wa mbere akaba ari we yagahawe nyuma yo kugatsindira akari kimyesha makuru cyo kigatora abona yuko cyanishimye aho iyo foto yiwe ya rose like ishika mu miliyoni n'ibihumbi 600 akaba rero mu vy'ukuri na Lewandowski yahawe agashimwe ka Golden Player ko mukino mwiza yigenje neza kuruta abandi mu mwaka wa 2020 akaba mu cyana n'ivyo bagiye baragarukako. Guys, tugiye mu yandi makuru ya transfer n'ibindi bintu by'ibihuha nk'ivyo bavyagirana mu bitengasa makuru bitandukanye ku mugabane wa Buraya akakimenyesha makuru AS mu gihugu ca Spain kitubwira yuko Paris Saint-Germain na Manchester City bizira yuko bazoronka Leo Messi mwiciriza nyuma yaho umwe mu bitoza kwa president wa FC Barcelona yitwa Emile Lusard yavuze yuko guhakontra shasha Leo Messi ari kibazo kumugumana yevanye n'umushahara afise kandi umuguri mu bibazo by'ubutuzi ati vyiza vyo umuguho murekura akaba kimenyesha makuru ase kivuga kiti Paris Saint-Germain na Man City baciye bizira gusinyisha umusatirizi kabisa umunya Argentine mu kimenyesha makuru Football Transfers kitubwira yuko Paris Saint-Germain yamaze kubwira iduka ryabo canke uruganda rwabo rukora amajezi yabo yuko baritegura bien gukora ijezi za Leo Messi uko atagihindutse mu vy'ukuri ngo umukinyi mu mwaka uzora umukinyi wa Paris Saint-Germain ikimenyesha makuru hasi kandi mu gihugu ca Spain kibandanye kitubwira yuko umupresident wa Lusard apanga kwitoza kwa president wa FC Barcelona ngafise umugambi wo gutanga Leo Messi muri Paris Saint-Germain akarabana wo kuntagarukana Neymar Junior w'imyaka 28 ariko kandi katubwira yuko uwo mugota ubashifise cyangwa amafaranga n'ibindi bintu vyonse vyotuma ugarukana Neymar Camp Nou mukanamenyeka ariko Neymar yanavuze yuko ashaka gukina Leo Messi urumva yuko vyobandanya kugorana mugihe kandi kimenyesha makuru The Sun kitubwira yuko Pablo Zabaleta yahoze akina Manchester City yavuze ati manu ya Leo Messi ikibanza ciza cyo kuwamwo kuriwe naje muri Premier League no hantu heza n'iryo higanwa rikomeye mu vy'ukuri nanje niko ndabibona Ligue 1 wapi Ligue 1 irasanzwe naje muri Premier League mu vy'ukuri tubone Messi wariwe ikimenyesha makuru Talk Sport cyo kitubwira yuko hari uburyo ubumwe bw'uko Messi yoja muri Paris Saint-Germain ubwo buryo bumwe n'ubuhe nuko Kylian Mbappé nawe azoba yivuyemo akaja muri Real Madrid mwende makuru ya transfer guys yiriwe rero yavuzwe cyane akaruhagarariye Mesut Ozil yavuze yuko Kylian wiwe adashaka kuva muri Arsenal mu kwa mbere ahubwo azorindira kontra yiwe gahera mu kwa gatandatu mukiye mu menyo katankino nimwe agikina bamukuye mu mahiganwa yose Arsenal akaba yembwa imikumba amacina vy'amayero mu vy'ukuri kundwi yicariye muhira mu vy'ukuri nawe yavuze ati sinditayere kuva mu uwo mugwi mpaka kontra yanje iheze Paris Saint-Germain mwiteguye rero gutangura ibiganiro na Lyon ku mukinyi wawe hagati akongera ashobora no gukina nk'umu winga Usema Awali yaranamaze n'igihe yifuzwa n'umugwi wa Arsenal akaba kandi Barcelona ngo Memphis Depay atarafata ingingo yo kazoza kiwe ni amaze imisi yifuzwa n'umugwi wa FC Barcelona akaba ari zifuza fikao tumuri wa Chelsea muri Arsenal na Marseille zifuza Fabio Vieira wa Porto akora ayora mu makuru ya transfer yiro avuga mu menyesha makuru bitandukanye uyu munsi tugiye yandi makuru yavuzwe cyane akaba ari Fly Benge yahoze amenyereza mu gusohoka igihugu wa Congo canke DRC akaba yengeye guhabwa mu mabanga ariko akazomenyereza wa Congo wabatare wa Chane wabakinyi wabakina mu gihugu hagati akaba rero ari wazomenyereza mu nkino zobera mu gihugu ca Cameroon muri uyu mwaka ugiye kuza yo na 2021 akaba ari yandi makuru Cristiano Ronaldo rege ari bamumajije ikibazo amubaza ati Cristiano Ronaldo turetse football ni kiye kindi kintu ukunda kuraba cyane c'inkino Cristiano Ronaldo akaba yishuye ati football ndayikunda cyane atariko iyo ndi kuri televiziyo mbarimo ndirebera izindi nkino atari football ati hagati ndi harimo haraburukiro rwa football hakaba harimo harabano rwa box rujya go guterana ingomo no hitamo kureba rwa boxing cyane rujya rwa catch
akaba yavuze ati ewana ndakunda ibintu byo gukubitana ingumu sana, ati bari mwara inkino za football zidakomeye sana nazo nigira ndaba nigira kureba boxing ana ibintu vya catch kabisa byo guterana ingumu. Guys mugire ibihe vyiza, Imana bamugishe mugire bahesagire murakoze.